Ku mugwa mukuru wa politike Gitega abenegihugu barahimbaje umwaka mushasha, hakaba hariho abahisemwo kuwuhimbariza mu bunwero, abandi nabo bahitamwo kuwuhimbariza mu masengero. Mu bunwero rero twagendeye mu masaha y'ijoro, abenegihugu bari banezerewe nko mu bunwero bita ku Ngoma bar. Abenegihugu twahasanze bariko bihereza ibinyobwa bitandukanye, bongera bitagadura mu gutamba imiziki itandukanye. Ibintu vyaruko mu bunwero bita Afrita. Abari muri ubwo bunwero bariko bihereza urukanwa, bongera batamba bishima ko barangije umwaka bafise amagara meza. No mu bunwero bita Renox naho nyene twasanze abenegihugu baryohewe, bariko bihereza agacupa. Hamande yaho nyene hakaba hariho ubunwero bita Mystique. Abenegihugu bari muri ubwo bunwero bakaba bariko baratamba, bongera bihereza urukanwa barindiriye ku mwaka w'2026 utangura. Aho nyene kuva mu kuba politike abahisemwo guhimbariza umwaka mushasha mu masengero atandukanye, mu ntumbero yo gushimira Imana ko yabarinze bakarangiza umwaka ari bazima. Mu rushengero rwa Plein Evangile des Amis ruri muri Yoba twasanze abakirisu bariko baririmba bongera batazira Imana. Aho umuvugabutumwa yararongoye ayo masengesho, yarasengeye abakirisu biwe mu kubasabira imigisha, yongera asabira n'umugisha igihugu cy'u Burundi n'abarundi. Kiguhagaze imbere kikubuza guca mu ijoro. Amahanga asigura ibyaha by'uburyo bwose, amahanga asigura y'amagaragazwa yose y'uburyo bwose akubangamiye, abangamiye igihugu, abangamiye abana bawe, abangamiye inshuti zawe. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, Imana iguhe guhagarara ku gakanu amahanga yose mu izina rya Yesu. No kuri Paroisse Saint François d'Assise twasanze abakirisu baririmbira Imana indirimbo z'amashimwe zo kuyitazira mu kuyishimira ko bamaze umwaka ari bazima. Nayo muri sanctuaire ku Mushasha aho twahashika twasanze umusaseredoti ariko asengera abakirisu bari bitavye igisabisho. Aho ku mugwa mukuru wa politike rero umutekano wari wifashe neza, kuko aho twaca hose mu mabarabara wasanga abantu ari benshi.